kuri gihugu cacu ciza c'u Burundi nitwa Gateka Perisax bantazira gasape hanyuma nkaba ntewe iteka namwe guhagarara imbere yanyu kugira ngo mbanze ndabashimire kuri kano karyo mwaduhaye kugira ngo dushobore gushika hano dushobore kuganira. Icyo nagomba kubushikirizanya n'icubahiro, nagomba kubanza kubashimira kutwigoro dutandukanye mukora. Hari benshi abantu ntibabitahura, benshi nkuko je ndabitahura kumbure ku bwenge bwanje bukeya, mugabo hari ikintu mwakoze ntabonye ko abantu kumbure babonye ko ari ikintu c'inguvu gikomeye. Ngomba kubashimira muri kano kanya. Burya bavuze ivy'ugwaruka n'ibigiye bitandukanye, kuturekurira ngo ishirahamwe ritanga internet rya Starlink rize gukora ngaha mu Burundi ni ikintu gikomeye cyane mwakoze. Benshi kumbure ntibabibona, mugabo jewe maze kwihweza uno munsi ingene ugwaruka rutekanye rutekereje kuri rya internet. Yego nivyo ni internet ziyimvye, mugabo ni internet nziza. Jewe naravye aho usanzwe nkorera ibikorwa kuri Jerusalem Hotel Gitega, nagize ikibanza ndeka abantu ngo baze kwikonekta atakintu na kimwe barishe, kuko navuze nti bino be internet ko ari vyinshi kuvyugara hoho n'ubundi ndabiriha biza kumarira iki. Maze kubirekura asanga ugwaruka gwari rinyote ugushika naho udashaka kwibaza, kandi nayo nibaza ko nkireye ubunebwe ndavuga none abantu bazoca biguma bicenga bacike kuja gukora. Nasanze uhicaye iminota 30 abahavuye haba haje uyundi, bisigura ngaraza azagwe n'ikintu kanaka agace yigira akisura ku kivi. Nagiye mbona umuje n'umwaza higiye jambe miliyoni 2 atakira, naraye nkoze project kuri no internet narose miliyoni 20 ndaguhema icicumi. Ndavuga ni vya bintu ni vyiza cyane, ico kintu nyine cyubahiro n'ikintu gikomeye cyane nukuri. Nagomba abantu bari ngaha bantiza amashi tubakomera amashino kigira. Ubwigoro nk'ubu murabubandanya, twarumvise murekurishira hamwe gitwa Rika Mobile mu Misiri giye kuza. Ibi nimbona kazoza vy'ukuri turiko turagendamo, kuko tudafise internet nta hantu hamwe dushobora gushika, ntibishobora gukunda. Ugwaruka rero atekana burya ariko avuga ngo ntibagira akazi ngo ntibagira iki, burya ama smartphone turayafise kandi aratuvyarira umusaruro mu gihe dufise internet nziza cyane. Ico nico nagomba kubanza kubashimira cyane nyecubahiro. Ikindi nagomba kuvuga, turabamenyesha amakuru nivyo. Jewe natanguye radio kera cyane, ngiye natanga kuzana radio Gitega. Inkuru ziwanje abantu benshi barazizi, mugabo nevurewe muri no mwuga bavuga yuko abamenyesha amakuru tuba tudateye imbere. Abamenyesha amakuru ngo nta kintu bagira, tukamenga turasuzuguritse. Mugaje ndavuga none nivyo nuko nyene biteza kugenda cyane, hari ukundi kuntu ndivyukiranya. Ndavuga ati none nogenda kwisabira akadeni ninde yofata, hari uri inyuma ngo nkondo mumenyesha amakuru. Kuko jewe ikintu natahuye nuko ndatinya ko umuntu yonyigisha ikintu atakinsumvye. Je niyo umuntu ampamagaye ngo aze kunyigisha ivy'iterambere, ndabanza nkamenya ninde uwo muntu, none arasumvye amahera kugira ngo aze kunyigisha. Kuko uri kuranyigisha ibintu ndabigusumvya, je sinokwemerera ntibo wari ubupfumu. Rero twebwe nimba tuko turagenda mu mbona kazi uno munsi, abamenyesha amakuru turi ngaha nduza kwigisha ibintu natwe tudakora. Ahubwo ku bwenge bwanje buke ngoma ndabasaba ikintu kimwe abagenzi banje, kwituri banki kaguha amahera bijyanye n'ishobora mwavuze muti emera mugende mukorera amabanki. Je ndabakurikirana cyane, mutinyi kigenda mufata amadeni mukorera amabanki. Hamandi akazi kacu dukora ko kumenyesha amakuru, tuko twigisha abantu ko tuko tuja mu mbona kazo n'iterambere. Bisaba ko twerekana natwe icyo turiko turakora no munsi. Jewe nshaka Jerusalem Hotel haje Gitega ndiko ndubaka, bavuga ati none aho gahungu ivyo vy'amasase rushiramo nivo zibiri, ivyo ndibikoze kwiyemera ku bantu. Muga nkavuga ati none ko abanyabujumbura badusuzugura Gitega nta sasere nimyiriye mu mahotel, none je sinobigira. Maze kubigiranye n'icubahiro uno musasasere ziraje Gitega ziteye ubwoba, ziruzo yajya amashantiye yose hajya birimo ko bavuga bati ibara rizotugwana umunsi tuzosanga atasasere dufise kajya kagahungu kayifise kandi katadusumye amafaranga, kugira ngo twereke abantu yuko bikunda, abantu babone yuko bigira iki, yuko bishoboka. Rero nitwamara kubikora natwe turabamenyesha amakuru n'ivyo, mugabo n'ivyo tuko turabwira abantu tukavyerekana natwe ko tubikora, biraheza bigafasha mu mbona kazoza y'igihugu tuko turerekezamo. Ikindi naco mwarashikirije ijambo mu ntango z'uno mwaka, kuno mwaka ari umwaka w'umunyamwete. Je ndakurikirana cyane amajambo mvuga, hama nkirukanga cyane kugira ngo ndabe yuko noba muri abo bantu. Iryo jambo rirakomeye,
ngira ngo no musi ko umwaka ugira utangure gira namaza kugenda mudutekereye ngira ngo nirindi ry'umwaka wa 2026 twe tuguma tugenda tukurikira impanuro zanyu nyene cubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kuvyerekeye imbona kazuza rero nagomba mere nkuza guca arangiza ndakunda kuvuga rimwe rimwe nkavuga nti reka tumenye guhavarera ibintu by'iwacu. Guhavarera ibintu by'iwacu rimwe rimwe hari igihe mpana nagakarorero ku bintu ibikorwa nakoze kuva kera ngakora ngasubira. Iyo umuntu agomba gucika intege ariko arakora ibintu ngaha mu Burundi yokora bike kuko nk'akaronye n'ico mukuru cy'u Burundi nibaza ko abantu barazi application no bazitwa Gasapchat. Gasapchat no munsi nari kuba naracitse intege sinyibwira umuntu ngo shiramo oya navuze ntoya ahubwo ngomba ndayigire ku buryo umuntu yumva atayifise ari cyabuze. Ngomba mvuga kandi gatonya cyane nashizemwo kazotuma gatuma abajene benshi bako bayihurumbira cyane. Nubatse ikintu c'isoko, nubatse isoko navuze ndije wese no kubaka isoko nk'igihe kwa Siyoni mugabo reka nubaka isoko yo kumuhora. Namye ndabibiharuro no munsi isoko imaze kuja kaba ahantu ibihumbi ndwi abajene barindiriye kudandaza. Ndindira uruhusha ndiko ndugurura ifaranga ryitwa Gasap Cash nasabye lisanse muri BRB nibaza ko vuba cyane izosohoka. Umunsi izosohoka izoha akazi abantu benshi cyane ndavyubatse ku buryo n'amahera yinjira na Obere nafatanije amaserveri anje na Obere kugira ngo ikori ritere rigenda direct muri Obere. Ni ibintu byiza cyane no munsi ndiko ndakora kugira ngo umuntu yumve yuko kubikoresha ari vyiza. Hama ngiye mu mahanga ndaraba ivyo abantu bariko barakora nkihweza nkavuga ati none ikintu cyoza ngaha hakajya akantu mwabonye hajya k'abantu bicaye hajya nahi Bujumbura mpambana tuhari utuntu nkatwe tukagwizwa abantu bakavuga bati turafise ahantu turukiya turafise ahantu heza turafise ahantu hasa neza bereza bigafasha akantu kanyuma nyene cyo ngomba mvuge kugira ngo dushike mu mbona kazoza turipanga ku bindi bihugu turaraba kundi ibindi bihugu bikora tukavuga ati none ko bihugu bikora gutya twe nakwe dukoze gute kuko mu gushiraho urugero rubuga navuga none nk'ubu WhatsApp izimye muzogerageze kuri WhatsApp izimye ngahisa himwe umenga ibara riraguye kubera abarundi twari dufise isaganirizo mugoro musi bavuga bati izimye turafise uruduga cyatunyikira mu kibazo kiri he ibintu communication zacu zikabandanya. La fois passée gihe nimperuka muri Leta za Amerika mwampaye iteka nye n'icubahiro tukajana nagerageje kugomba kuvugana n'umugwiza tunga uwa mbere ku isi yitwa Elon Musk. Barambwira bati kugira ngo muvugane n'ujya muntu hariho plan uriha si ku buntu urariha amahera. Ndemera ndariha amafaranga 2500 by'amadolari kugira ngo tuvugane iminota 5 kuri LinkedIn. Mugacha mvuga none wacu ho kubera iki bitutobigira. Nashizemo ikintu cyitwa G super user. Namubwiye nico barana n'abakoreye ibaje yiwanyu ni personalize nta numwe ashaka kuyikora. No kuvuga zimeze gute. Hariho abantu bashaka kwinjiza amahera mu buryo aba star ngaha dufise. Akavuga ati kugira ngo je unyandikire ubanza kundiha. Iyo baje yiguze nta muntu umwe afise uburenganzira bwo kwandikira message adafise baje ngara niyo ufise. Hanyuma amahera tukurihishije wowe uronka 50 kwijana tukaronka 50 kwijana. Ni ibintu byinshi tuko turiyumvira kugira ngo dushobore gufasha muri no mona kazoza. Mugabo vyose nyene icubahiro turabishimira mwebwe ko mwe twerekiyo tuja. Hanyuma twagomba rero ndangize ndabashimira ndabakengurukira natangwe kuya kintu ca internet mu gikomeze nabandi mu barekure bakore kugira ngo kumbure bishobore gukunda ko dushika mu mbona kazoza vyihuse. Murakoze cyane. Murakoze. Bamwe barashima abandi Starlink ama message na yerose ko bantuka ngo mpeje kugurisha igihugu hanyuma ndabaza kubera iki ngo igihugu ngo bunyene ngo gihaye ngo abanyamerika ntikare cari cabande ngumva ngo abanyamerika ngo bazoca binjira ngo mu bintu vyacu vyose none mose wababujije kwinjirayo wababuza. Hariho abantu rero nk'ubu bari baragize monopole burya hari ikibazo duhanganye ikintu nico mpora nito mu Kirundi ubugunge ni monopole. Hariho umuntu yari yaramonopolije ngo ubwiza bw'inka nuko bimwe abonye haje yindi nkigira kabiri ategereza kumva ko ashavuye mugaje ko bwangingo navuga nti bose teyise nico kintu cyabere giteza imbere igihugu aho bukera digitalisation des services de l'État zobihari none tutagira internet bizogenda gute. Hari ababigaya mugabo nandi babikunda ariko je n'ubu ngoma mvuga nti communication hajya uno munsi Rumitere jewe ndamaze kumutumako ndamubwira nti ubu ungira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike ntikore ucuza nje ndaguhamagara duce dukata kuri pourcentage y'amavantage wari ufise duce dukatako
gushika namubwiye nti ntuzusubire no kumbwira ivyo ugire utarabagira couverture nationale mugiye ubwiza bw'inka rimwe ntaca bibonamwe muga nk'ubu nibazabona tuzanye yandi masosiyete ari yindi burya iriko iragira yoyo iza yaramaze kwemegwa hariho iyindi iri kwikorana na Onatel kugira bagire ntuzeye partenariat nayo nyene imaze kuza genda zineza ko muzoza mubona ibintu biriko birahinduka hanyuma ko turi kumwe na ministre iki kintu Gasapa avuze kirakomeye raba umuntu ku buntu bwiwe yaragize ahantu abajene bagenda kwiconnecta gratuitement mugabo ntiturigira twiyumvira ati mbega ku rwego rw'igihugu nago harabuze n'akantu twovuga ngo twubake abajene bakavuga ati shitse ngaha ndi connecta nagiye muri Kiba ari baragira du centre ahantu usanga kujya kuri jardin public hakaba ahantu ushitseho ca wicara ukiconnecta harimo kigira nko hameze nka jardin public niko ndiyumvira rero none ministre rega none subvention turatangiye imbuto n'ifumbire y'igitoro none nta gasubvention kobaho kuri internet ku buryo subvention sukundi sukuvuga ngo ibe iragabanutse mugabo nkobo bagize bati aha kuri Place de l'Indépendance turahashize kari umuntu akavuga ati ucajya uciye hajya uraza kwiconnecta hanyuma uce wibandaniriza ugagira uti hajya kuri jardin public ivyo ni ibintu bishoboka avuga uti turaba handi hantu ugasanga leta ikemera igafata ansharge none Gasape we ntabishobora ari umu privé leta niyo yonanirwa nkako namwebwe cyane cyane abafise les chaînes en ligne abafise les médias en ligne urashobora kuvuga uti naje ndaciye hajya ni connect nkora kantu nce ngenda bigashoboka ndazi uko ntivyo buri cyo byofasha mu iterambere ko teyise ije imbere hari ikindi yavuze kideni muri banki ingorane twe dufise mu Burundi ni bimvuze vya monopole haji banki yararavye iti none jeho ntaco nokuramwo mu bantu mugabo je ndabwire byose byavuye kubaka amadeni kubera iki umuntu avuga ngo banki ngo yangurishirije inzu je nabandiko ndatwenga nkumva ngo banki ngo yangurishije wawe wewe ubu mukozi wa banki ukavuga uti banki wewe ntujeje gushora amahera zana rero jewe ngira ndumukiriya n'amabanki mu bisanzwe baza kurondera abantu iyo bari mugabo nabandiko ndabivuga byarasa mugabo menya yuko wewe igihe utaraheza kuriha banki kijye ufise ni cabanki reka vuga ko ari gwawe abantu nibaze barabimenya kandi kiraza gutinya gufata ideni banka gufata ideni kubera turi binebwe uzura umuntu afata ideni yo kubaka inzu jewe muranimvira ideni yo kubaka inzu urashobora kubibayikirwa na projet yawe nyene rero aha ideni ni no muri teyise urafata ideni aho Gasape rero twoshima ku ma initiative yose afata nk'ijya hotel mugabo narababaye mubaze kubaka hotel nziza nk'ijya muri ijya surface kangana kujya ijya yari ikwiye kuba omwe muri hectare mugabo yaragiye aricara ntiyigera avuga ati jewe ndafise umugambi wo kubaka hotel ni murabo ukuntu mwompa terre ikwiranye n'iyi hotel yayizanye n'ubu je nama mvuga nti umuntu agomba kubaka hotel nabivuge hanyuma aronye ikibuga ciza nk'ubu turavuga tuti Tanganyika ikwiye kuba Côte d'Azur gushika Nyanza Lake uzanye hotel ntabyo kuvuga ngo viabilisation kwa bace baguha iyo terre ukayubakako iba yego ndabizi uko ari abacavu abanza umpe kwa kantu nabwiye ugiye muri best tukabimenya ico gihe nta usubira kugusaba turabizi urumva nawe rero hajya yego hari abace bambwira ngo urumva igituma ngo tubigira uko ngo nukubera ngo bace badusaba ibintu ibyo ni ijya telefone yanje nta kindi bereyeho kudenosa ibintu dosoja nabonye hariho clinique iri mu Gihosha nagiye kugurura narababaye sanga ni clinique de très haut niveau
mugabo bagiye kwitsindagira ahantu n'imodoka kugira ishikeho biranka, ikibuga ni gitoyi. Ndabaza umushikiranganje w'amagara abantu, none igiye n'ibitaro by'igihugu kubera iki mutamuhaye? Acambwira ati wowe ugiye gusaba bakubwira ngo banza ugira icyo tubwiye, iyo upfa umuco bimbarira je nkabyironderera. Ico gihe navuye mvuze nti umuntu afise tere hejuru yiwe, kuko yavuga ati twagira tuzane IRM mugabo ntitugira aho tuyishira. Cavuga nti Ministère ya Agriculture aba by'amatongo na Travaux Publics na Santé, ubu nyene genda mubwira aba bantu ufise ritongo hejuru yiwe mugende umuhira indi tongo, aha haca aba leta icihamuha. Iki gihugu ibintu byose ni by'iwacu, turi mw'itongo kwa Burundi, nivyo nabandiko navuga, iri turigundaniramwo ni wacu, ntushobora kuva bugigunganeko. Nico yituma ufise umugambi wese na umenyekanishe kugira ngo turabe ikibuga twomuha ciza ahantu yubaka. Mugari n'ubundi nabwiye ngo tumuhe kuri Tanganyika, mbona ngo mashaka ngo ya mugisagara niho nshaka. Ndabwiye tumuhe hectare kuri Tanganyika kugira ngo agire hotel nziza, ugasanga ntaravyumva. Ndashimye cyane ko uri kuravuga uti guha valeur ibintu byacu. Guha valeur ibintu byacu ni ikintu cyambere gikomeye. Muri Conseil des Ministres tuza twamaze vuba tuti leta ntisubire kugurira hanze icifise ngaha mu gihugu, kugira ngo dutere intege abantu bariko baragwiza umwimbu. Ntiturishiramwo neza ibintu byacu. Hajya navuze nk'umwaka w'umunyamwete, ahubwo nza natanze selection yuko tujya turondera wabaye umunyamwete wa mbere ngaha mu Burundi. Muga rero ni higanwa rikomeye gute. Navuze yuko duhera ku mutumba, barabe umunyamwete wa mbere ku mutumba, hanyuma imitumba izocihiganwa ku izone, turabe umunyamwete wa mbere mu izone. Urumva muri abo babaye ku mitumba hazobamwo wa mbere, hanyuma mu izone ubaye wa mbere mu izone acaca guhiganwa n'andi mazone mu ikomine. Mu ikomine baraba wa mbere, hanyuma amakomine nayo aca higanwa mu province, mu province baraba wa mbere, hanyuma tuce duhiganisha rero au niveau national batanu. Rumva i province yose irungi kumwe yundi umwe. Ico gihe turiko turarondera agashimwe tuzomuha kandi kazoba ari keza. Ivyo byose agashimwe uzotanga kazoba kari munsi y'imiliyoni 50 ku munyamwete wa mbere. Mugabo murumva yuko ari higano, nk'ubu Gasapa arashobora kuba wa mbere ku mutumbi wabo, mugasanga hari ubundi mugabo nawe yabaye wa mbere ku mutumbi wabo, azoduga mukanyinyana muri batanu ba mbere. Ibintu kugira iki? Kugira dutere intege abantu bagwiza umwimbu, kugira abantu production, système de production niyo yonyene iteza imbere igihugu. Ntagire uzobesha teise, tourisme, agriculture, élevage, secteur minier, guhingura ubutare. Nkobo nkajya marble, ejo nagiye kuraba marble ya mbere yarasohotse behare ejo hari kwa gatandatu. Marble ya mbere yarasohotse nacenda yitwara bacita imbwiriza. Ikigori ceza ubwa mbere kiribwa na papa. Bacita imbwiriza. Naciye rero iryo karo rya marble rya mbere ryarasohotse hamwe makebuko. Naciye mvuga nti wa wundi yigira kuvuga ngo yahenze abantu ngo nta marble ibaho mu Burundi, nta kuntu yoza karaba akamaramara kandi yize geology. Bo urumva nk'uyo ni secteur minier ari umurundi, nk'uwo nuwo gutera intege. Burya umuntu yimba gashora urya nta numwe atobishobora. Mugabo nk'uyo yagize akayizine, nk'abajya abajene bo batera intege bakagira nk'agafonderi cafe, byoca bigenda neza. Iyo ni secteur productive. Nkobo gukamisha umuyaga, rega tourisme ni environnement dukamisha. Nkubu hariho umuntu hari ikintu nama niyumvira, abantu ngaba barafise amahera, mugabo nabavuga none havye abananiye ko boja hamwe bagakora ikintu nka fonderi y'icuma. Dufise ubutare bw'icuma ubwo twajanye gupimisha muri Afrika y'Epfo. Twafashe ibuye ikibago Antijimbi dusanga ripima 90,% tujana irindi buye dukwibuka Inanyana naho nyene dusanga 90
Bukinanyana nino nante naho nyene Virgile duca rujana irindi dukuye iburaza twasanze 92%. Duca rujana irindi dukuye Butihinda. Je nkunda ndavuga none abadandaza abo bose tubona aho boteranya bobura imiliyoni 100 z'amadolari zo gukora fonderi kugira ntidusubire kwemporta ibati, ntidusubire kwemporta ferabeto, tibe, vyose biva mu butare bwacu nyene. Nuko abantu batarakanura rero baracara abantu bifata nk'abakomisiyoneri, ariko ibi buraca bikaza abanyamwete rero tubarabira kuri muri production. Ntuzovuge ngo naguze bisi ngo je ngo ndi umunyamwete, bisi abatagira amahera barayipakezamo ca bigenda neza. Umwe wahari inyuma naye navuze nawe hatangurira w'inyuma we ni uza gucukurikira. Ndabakengurukiye cyane inicubahiro mukuru w'igihugu kuri kano kanya keza muduhaye. Nitwa Anisette Nduwayo, nkorera ikinyamakuru Mashariki TV. Mwagize muti habe gutahura co kimwe ibintu bitandukanye. Jewe rero interano ya mbere ndayifatira ku myidogo numvise abahinga batari bake barungikwa n'igihugu kunonosora ubumenyi mu mahanga, hanyuma bagarutse igihugu rimwe na rimwe ugasanga kirirengagiza ubwo bumenyi canke n'ubumenyi buguma mu bitabo. Na hano bankakarorero nk'umuhinga yagiye kwiga mu gihugu ca Algeria bijanye n'uburimyi, arashobora kuvumbura ikigori kitaribwa n'impongwa. Twarahuye turabiyaga, arambwira ati ntaco mbona ndiko ndabikoza, narasavye kuzana imbuto bambwira bati kirazira, bica hariho urutonde bifata. Ati barambwira ati genda uvugane nabo muri Zabu. Umudirecteur bampaye aragenda ati ndabona ubwo buhinga nazanye narongiswe n'igihugu, ntaco ndiko ndabukoza, igihugu ntigiheza ngo bukigira akamaro. Ikindi nasho kubijanye n'imbona kazoza turimo dushashaye, hariho ibintu mbona ko iyo biriko biravugwa umengo mwebwe ku rwego hejuru murabitahura, mugabo waja hasi ku burongozi bwo hasi abantu bagakwega amaguru canke bimwe muvuga muti abantu barindira intumbero. Aha ndaba nk'akarorero nk'ubu nko mu gisata c'inyubako abene igihugu barawubaka nk'aho umuntu ababona ko hoba nka centre avocation urbaine, mugabo ugasanga nta mutwara hari ashobora kubabwira ati nimwubake inzu zitonze ku murongo, nihagera kubaha amazi n'amabarabara bizokorohe. Ugasanga inzu ya naka imvura iguye amazi ava kuri iyo nzu abomora inzu ya naka, uwo muntu abomorewe inzu ibomotse ashagaruka akaba ntaho nikora. Ugasanga mu bushikanganje harimo mu byo bujejwe harimo gufashanya gufatana mu nda, batirondera amasafuriya n'amashitingi muje kugarukira ku muntu kanaka. Kibazo uti none ico gihe abantu bubaka uburongozi bw'igihugu niho baburi, ubundi abene igihugu n'intama ziragiwe n'abazihagarariye mu ntwaro. Canke nk'ibi bijanye no kurwanya igiturire mwarabishizemo ingufu nyinshi, mugabo ukabona ingufu mukoresha ababaserukira hasi mu ntwaro, izo nguvu barafata ibintu bayifata minenegwe. Ndaba nk'akaroro nko mu gisata c'ubutungane, nk'umuntu afunzwe arica akeneye akagira ati bamwatse miliyoni 5 canke 10, iyo niko tizasikorwa n'imiryango aho yakuye umugeni abo bavukana. Ukibaza uti none abantu barashobora kuja hamwe bakegeranya amahera, nta muntu abicikanda, ujejwe iposi ntabicikanda, ujejwe iperereza ntabicikanda, ko tuguma muri ivyo kandi twatiza kuvuduka ngo tuve kuri kimwe tuje ku kindi? Bigenda gute ngo umuntu asabwe miliyoni 10 yegeranywe itangwe hanyuma ubutegetsi bw'igihugu butabizi, kandi biboneka ko iba ni nk'imiryango itandukanye abakunzi b'uwo muntu yayisabwe baba ariko ni mu kibano, nta si ibintu wovuga uti ukeneye kubirondera ntiwobibura. Je nibaza ko ata muntu aba ari mu gasho canke ata muntu ari mu kibazo kanaka ashobora kwironkera igiturire. Ikindi naco mwavuze ibi bijanye n'abagira bati bice 57% barafise ikibazo cyo barafunguye nabi. Jewe nahoze nkorera mu radio narakora ikiganiro c'amagara y'abantu, ndibuka ateri imwe nagiyemwo umushikanganje w'amagara y'abantu atwigisha ati ubundi iyo abavyeyi bibungenze bakibaruka umwana gushika ku minsi 1,100 abana bose iyo bafunguye co kimwe, abavyeyi bagafungura co kimwe,
baba bangana ibi vya hereditaire ntiba biriyajamwo ati kubona rero atariko rero bavuga ryari malnutrition chronique nuko inyuma y'iyo minsi igihumbi n'ijana naho mufungurira neza ntibihinduka nta kinini gihinduka bati rero ikibazo kirashoboka ko abavyeyi bakicibungenze bakibaruka gushika kuri iyo minsi igihumbi n'ijana igihugu kidashobora kuba gikurikirana neza ingene abana bariko barafungura kuko ivya heredite vyinjiramwo inyuma y'iyo minsi araduha akarorero kandi ndibuka ko n'umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yeze kuvuga ati jewe nagiye muri kaminuza abantu baje kunsanganira narayobewe ko ari biswi vy'inkona narayobewe ko ari imbonerakure ati uko biri kose abantu twabonye mu marise abantu twabonye mu mashure yisumbuye ku gihe cacu arabajeya ubusibo turiko turabona abantu bose umengo n'abana uko biri kose amataye byo kwigwa neza muri iyo minsi igihumbi n'ijana ko ata kibazo kihari no mu makaminuza murabona ko namwe murazi ku gihe cyangwa n'abantu bareha kindi no sa n'uhereza ko ni kikijanye n'ishusho nziza y'igihugu turifuza ko natwebwe igihugu cacu kibonwa neza kigira iteka mugabo hariho ibintu igihugu gikora ukibaza uti ubwo si ukwivuguruza ndabaye nk'akarorero mu gihugu ntako mutagira ngo muhimirize abantu kugwiza umwimbo kurima ariko kandi ico gihugu nyene nico kigenda gisaba ibijanye n'amakantine scolaire ukibaza uti none ko amashuri menshi abana bafungura bataha muri ico gihugu bivuga ko umwimbo uhari bigenda gute ngo aho n'imiburi uri gusaba ibifungurwa ku bana bari mu ndaro n'abana biga bataha nabo basabirwe ibifungurwa mu gihugu indongozi zivuga ko umwimbu uba ari mwiza jewe mbere hariho intara muri za kera zibiri nshima cyane umengo vya kantine scolaire ntibigwiri iyi ntara ya kera ya Bururi na Mwarusi nibaza kumengo biragwiri sinzi ko ari umwimbu mwinshi wowe uboneka aho hantu mugabo umengo ni ikintu n'igihushane cacu sinzi naho mperuka muri ibi bikorwa twamamwe vyo kurondera amakuru nasanze ubushikanganje bwahoze ari ubwo agateka kazi na muntu bwatanze ibiharuro byinshi cyane mu bijanye n'ibi vy'amabi afatiye ku gitsina ukibaza uti none kandi babitangizwe raporo mu mashamwe mpuzamakungu ati none mu makungu bariko barashira uburyo cyane mu mavebeje mu mabi akorerwa abakenyezi babona ko abagabo b'abarundi ari bikoko basimbira ku bakenyezi bitanga ishusho yihe iyo tuguma tuvuga ngo shira uburyo bwinshi mu kugwanya amabi afatiye ku bakenyezi none abagabo b'abarundi bitanga ishusho ko ari bikoko bigenda bisimbira kuri bashiki bacu urakoze cyane ni byiza ko ibyo muri ko muratanga ni nk'inkebuzo ujya muntu uwo bavuze yize ibyo bintu ko abantu bize ibyo bintu bahora bandondera ngo tubiyage neza kuko muri beste burya twe tukeneye abahinga mwena kuko ni bureau d'études stratégiques pour le développement nk'ubu nk'aho mu gisata ca agriculture Zakariya se akiri muri best umenga nk'aho nk'icyo gisata turakeneye umuhinga nk'uwo niwe yoca dufasha kuja gusunika abandi kujya nabibabwiye mumenye yuko turiko turakira turi abantu twari tugwaye kugira dukire bidutwara umwanya munini hariho abantu no kurungika kuja kwiga mu bisanzwe nkaho uja kubaza muri ministère de l'éducation uti duhe feedback abantu bose bagiye kwiga ubuhinga woshobora gusana na liste batayifise kubera muri iyo minsi heza ibiti byari ibiti nyene gusa job je nababwira je ndagira iperereza buke buke ndabiye igihugu capfiriye iyo cahombeye hajye hariho umuntu muze murabe nawe yoba ari umuntu atigiri azi ko atavyashoboye bakamunoma kuri poste bose bamubwira ngo felicitation kandi acavuga ngo merci kandi azi ko atavyashoboye kubera iki waragenda hageze ko mwiga ikintu mukora ugaca uzondera umuconsultant ivyo vyarabaye nari ministre na jewe abakose nababwiye ikintu bankorera cyari ikintu simple ijya ruwasi de confession religieuse ndabwiye bayinkorere ndabwiye nti mbe nta kintu nabaye ko mutaragiheza
ngo burya turacarindiriye ko turonka umukonsilita ninagira mwe nimwe muri abakonsilita banje none mugiye kurondera undi mukonsilita niwe rero akwiye kuza mu kibanza cyanyu mwebwe mutahe hajya umuntu rero yaricara umukonsilita akaza bakamuhemba hanyuma ahejeje gukora nico bari ikintu cy'igikorwa bagaca batanga isoko uwundi akagikora wewe wicariye ngaho gusa nta kindi uno munsi kumva yuko akeneye umutekinisiye akora ndabwiye yuko ni ikintu kingora hajya tuvuze budget programme mu bisanzwe wewe uvuga ikintu uzokora n'amahera yacu kubera bari baramenyereye yuko ari ukwicara ndabwije ukuri ubu hariho abagira incapacité d'absorption kandi abo ubu cotation niko izoca nayo ikurikira ivyo nyene urose 40% tuti nta kundi urose 50 mu bisanzwe indongozi ariko kuronka 80% n'imiburi iburi mugabo byagenda nabi nico gituma rero ubona bataja guhiga abatekinisiye baca bitwa aba consultant ori vya consultants twabikuye twategeza kugira abatekinisiye uyo nzoca muraza kumpa izina ryiwe kugira ndamwibarize jewe ndabikunde ivyo yize hanyuma ikindi cha autorité locale ni ibindi ko ndababwira autorité locale tuvyumva kumwe mwebwe mugabo ntugire ngo bajye ba autorité locale sinzi ko mwabibonye muri kampanye yo gutora ku mitumba aho umu chef de quartier atanga 100 millions yigiturire agura abantu bamutora aho wavuga yuko ari ukugira abe chef de quartier hariho ikintu abayironderera ntuze kumubwira rero ngo uri kumubwira ngo akurikirane ubuzima bwa quartier ataca ajyamo ayi Bujumbura warasanga bariko bajyana abara bari kuri peripherie bagifisa amatongo barya ibivuze by'amabarabara jewe narigiriye mu Itenga ndahazunguruka n'amaguru ncangenda gusenga muri rya sengero rya paroisse mu Itenga mwijambo navuze nti bane ba mama ndababwire iyi quartier itegerezwa kugororoka itagororotse mwebwe nyene muri ko mwikwegera umuriro nababwiye nti abantu barashaka kuzokwiba mu kinama ari akaba fiefu y'abasuma gusa yivye mu kinama gaca yiruka abapolisi bamukurikiye acaca muri twatubarabara twatuyira twacocorone umupolisi azomufata gute ubu hariho ico twari twasavye ministeri bijejwe yuko n'imiburi naho tuba tutaragira amabarabara bagira amaborone berekana aho ibarabara rizoca kugira ngo umuntu wese abimenye ati naho wubaka umenye ko hazoca ibarabara ivyo twarabisavye n'Igitega bambwiye ko boba baza babigejeje kure mugabo ndabona yuko ngaha mu bice bya Bujumbura nta kintu bariko barakora mugabo abantu baba barababwira hakiri kare kugira ngo tudugire iyo basama barabara zoca kuko amatara yaronka gute amazi burya nta niki amatara yo byo natuma ca hejuru y'abantu mugabo amazi mutereza kwimba none bizogenda gute nikuvuga yuko turiko twubaka igisagara taho kiriko kiraje ibi rero twosensibiliza abantu bagume bavyumva arezo autorité rero mu bisazo byo byari by'abahinga uraba ibya urbanisme yatereza ko cari byakora mugabo urasanga basamara abivye biturire igiturire ni ikintu ca mbere je nagerageje uburyo bwose ndabingene cogwanywa mugabo nasanze ni ingwara igoye kugwana kubera iki giturire mu Burundi nasanze ari umwumvikano hagati yo utanga igiturire n'ugihabwa nuvuga nta urega uwundi aho tumaze gufata igiturire hose naho ubutanga igiturire ari victime bamwatse igiturire uwo aradenosa mugabo abandi barumvikana ati ndaguha amahera rujya rubanza urugoramike bakavyumvikana hagati yabo nta urega uwundi bisaba rero yuko abene gihugu iperereza ryokora muga mu bucamanza hariho umuti twibaza uzofata hariho ikintu duheruka gukora gikomeye cyane muri iki gihugu hatwagize umwiherero utari bwigere ubaho sinzi ko hari abandi barawukora aho twahuje le trois pouvoirs turavuga tuti dushire hariya ku rubaho ibibazo byose abene gihugu babaza tubishire hajya hanyuma twese turi kumwe inzego z'igihugu turabe inyishu tuzitorera ikibazo cy'ubutungane cyo twahereyeko twakimaze ku iminsi ibiri turiga ku muzi
dusanga ingorane zihari icyo bita pouvoir judiciaire ntiyigeze iba pouvoir judiciaire kujya mu bibona. Pouvoir judiciaire nuko haba hariho umuntu ajejwe ikibazo cy'ubutungane mu gihugu kumanuka gushika hasi. Dusanga rero nk'ubu sentare ntahinyuzwa irashobora guca urubanza mu bushikiranganje bakarusambura bimwe bita revision. None wumva executive itaciye iba judiciaire. Duca turavuga rero tuti ubu Cour supreme niwe mukuru, president wa Cour supreme niwe mukuru w'urwego rw'ubutungane. Nuvuga ibirenganyiwe bija ku mukuru w'igihugu. Kubera iki mukuru w'igihugu mwarumvise bavuga ngo ndiko ndabinjirira. Umukuru w'igihugu uravye no mwibwirizwa shingiro avuga ngo assurer le fonctionnement régulier des institutions. Abashinga amateka bahejeje gutora itegeko umukuru w'igihugu ni warisinya arashobora kubabwira ati seconde lecture ibi bifise ingaruka mbi ku bene gihugu akabasubirishamwe bigakunda mugasi watwara inama nshinga amateka. Ubucamanza barashobora guca urubanza kandi abereke urashobora guca urubanza ukurikije ingingo nk'ukwiri mu rwo rubanza rusambura igihugu. No kuvuga inama nkuru y'ubucamanza irashobora kuvuga iti urubanza naho ruciye mu butungane igihugu kirashobora gusambuka reka tubikora uko uyu muntu ari victime yibi tumujere uko mugabo igihugu ntigigume kiri maintain. Umukuru w'igihugu urumva we waza kuza kuri bijya vyananiranye. Duca dufata yuko ubu mu ntara niho hazoba Cour d'appel. Umukuru wa Cour d'appel niwe abazwa ibibazo by'ubutungane ku buryo habaye akarenganyo niwe tuzobaza tubwira ingere vyagenze. Uwo rero niwe acabaza baje bacamanza biwe. Mwikomine hazobategeye tujavuga tuti mwikomine hategerezwa utwara insenare ya komine niwe abara ibibazo by'ubutungane. Mwizone hazoba ari residence uko nyine utwara residence niwe azobazwa ubutungane muri iyo zone. Bizotuma rero habiki irubanza wo utanze igiturire bakacugwa ngo ndagonde ubwo nyene umukuru wa sentare ngabazi ko ari wabibazwa arabiraba ati bazobimbaza nije bazocavuga ko nari igiturire. Burya rero turashobora kugarura ugasanga nta muntu agitanga igiturire mu butungane. Hariho ivyo penale baratanga igiturire kugira ngo muhumirize ahandi naho mu cinkoni ngufi birashoboka mugabo naho nyene birumvikana ko hazoba umuntu akurikiranwa ati mbega ni kuki uyu muntu mwarumvise mvuga nti tugerageze ntagire umuntu asubira gupfungwa ubusa cyangwa umuntu apfungwa atari umwicanyi. Hariho uhungabanya ubuzima bw'igihugu uvuga tukamurekura aca bandanya ari iki gihugu uyu ni umwicanyi tukamurekura ari iki umuntu mugabo hariho uwundi muntu usanga none nk'umuntu yasomoye igitoki kandi ukabona ko ari umukene kumupfunga imyaka n'imyaka ntiwamurihisha akariha icyo gitoki agataha kugira aje gukora ibikorwa. Hariho ibintu rero byo mu butungane tubona yuko tuzoza turatorera umuti uko bukeye ariko naganda babwira iperereza ni mwebwe nyene hamvuze mwebwe simvuze abamenyesha makuru gusa mweho mbere mwari mujejwe iperereza kuko muraca hose aho mubona. Umwene gihugu wese ajejwe iperereza agaca atanga raporo ku butegetsi bumwegereye. Aya mahera bariko barayegeranya haraba umuntu none wabimenye umukuru w'igihugu yabimenye. Harege burya mu Burundi hari n'abantu bavuga ngo reka ndabe ko umupolisi yabibonye ngo ujya musuma ngo ndabe ko umupolisi yamubonye. None umupolisi ni Imana kugira abone byose. Naje barakunda kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo ntavyo yabonye. Umukuru w'igihugu si Imana. Iperereza na bene gihugu bose baraba ikintu cyose gishobora kononera igihugu. Wavuze utishusho y'igihugu nka kantine scolaire. Na bintu nakubwiye yuko ari umuntu anyegeza amahera kuko abonye uje mu kabari. Erega baza kwivura mu mutwe ubwambere. Sinakubwiye ishuri yagurutse mu bikoresho barondera bagacavugana mu vero. Kandi tagurutse. Hariho abantu bavuga ngo profite. Sino uvuze jembere kantine scolaire igihe nayiraba neza ibyo ari byo je navuze nti
umuntu yabizanye yaradukwegeye kubera uri umuvyeyi gufata ukagaburira iri shuri ngaho ukabagaburira rijya rindi shuri ryahajya ntubagaburire kinavuze ibi bintu vy'amaweneje ibi bintu batuzanira ngo na organisme international muga kubivamwo wavyinjiyemwo biragoye swate uravuga uti tuze turangire twabigeneraliza hanyuma iki kibazo cy'abana kiya kibazo iyo bakivuga gutyo bati turabe aba bana kuva mu nda tubabungabunge turabe ingene bimeze mugabo naho nyene kiya kiganiro naracumvise n'abana baba bose bagufi muri bajya muvuze bari muri kaminuza nta mwana wa minisitiri usanga ari mugufi ni mare nutrition mbe urazi kera ingene abantu bareha kera abantu bari bigatanye uko igihe kirengana abantu ntibaba barebare nk'uko bahora kera bari bigatanye abantu uno munsi ntibakiri bigatanye dushaka tuze turaraba iriga none regeneration ntibaho oyagenda murabe none abifise ntibariho ntibafise abana turabe ko bose abana babo cyenda afise akana gatoyi kabisu kabona yuko ngene kamwe ntambaga kandi gafungurira hamwe n'abandi bavyibusha abandi baravyibusha ahubwo bafise ngago hafi obesity mugo gasaga umwana umwe kubera amagara yiwe ngene umubiri wiwe wiyubatse birabaho mugabo jeki ndacemera yuko nk'umwana bacukije ataragera je murandaba none nk'umwana bacukije agaca gwara malaria ategerezwa none tuja muri yuko tubishize muri generalite mugabo je kera ngikura ibitaro vy'iwacu twarajana abana ku rupimo kuwa kane abana bakamupima umwana bakaraba ko yaduze ibiro yamanuye bagaca bagira recommandation ico gihe ku bitaro bacu batanga n'amata kugira ngo babonye umwana ariko aramanuka bakamenya ingene bamugirira alimentation nico twari twasavye n'ubu ntibaragikora muri ministere ya santé twashaka ko ku bitaro ibyo byose habaho service nutrition iyo service nutrition rero niyo ica iziraraba igacimpanura abavyeyi bagiye abavyeyi bacosa abana gushika bacuke bakabaha education d'alimentation hariho nibindi burya ntimuvuye ngo n'abantu erega natwebwe tuvuga ngo turateye imbere hariho abatarya neza none uriye nk'ibrochette zitanu ku munsi burya bibaza ko buriye neza erega hariho kurya no kurya neza gufungura neza harakwiye education y'abantu kuvyerekeye gufungura abantu bazi ko ari ukuzuza inda gusa muhira muramaze kumva kantu mvuga bijya ngo zana amagi zana amasoro vyarisha abantu abavyeyi benshi irigi ntiyemera ko umwana we warijya avuga ngo nijya ababose turijane ku isoko erega mwe babanyesha bakuru nako muze murakagira mugira education ngo kubera zana amagi zana amasoro inkoko ni y'ababose ntegereza kwishora ku isoko irigi ni y'ababose ntegereza kwishora ku isoko tukigisha abantu kugaburira abana babo amagi noneho ubuho bigezaho igitoki c'amahando kuva kuri 5 bacava ngo ni c'isoko atarose kagatoki k'amahando 3 ntarya igitoki ivyo byose ni education dukeneye cyo twakoma tuvyumva kumwe amabe afatiye ku bitsina ubu ni ibintu biri amvoge bimwe nababwira ngo abantu bacarondera financement ngo agwanye ico ariko turabe neza no mu gihugu cyacu twariganye abazungu muga tutaragera kubigana twebwe imiryango yacu yubatse ukwayo mugabo abakenyezi ntibamatuko turayaga bariko baragira reforme ya ntuze code de personne de la famille abantu ntitubanze tutahure neza ingo zacu ntizikwiye kumera nk'izindi ngo umugabo rero arashika akabona umenga hari imitwe ibiri mu rugo ariko uzuraba urugo umugabo n'umugore
umwe wese ategera ivyiwe usanga bameze neza muze murabe izo njyane zo miryango ziva ku bahabara heshi zihera ku bintu by'abahabara wavuga ngo ugira ubigwanye ngo abagore ni benshi mugabo nitwaze tumenye kubaka ingo neza tubiganire neza kuko ibyo bavuga ngo ni violence nta mugabo nawe aheruka kugira itangazo ngo abagabo mu gahinda burya wavuze ngo baca bavuga ko abagabo ari ibikoko umva no ku bagore batawe kwitwa ibikoko kandi n'ibyo n'abagore barazi nk'abagore urinze ubona umugore w'umutegetsi abaye umutegetsi aguma yumvikana n'umugabo wiwe si kenshi cyane mpora ndabiraba ukasanga umudamu abaye umutegetsi n'umushinga amateka ugasanga akijana n'umugabo wiwe ku rubanza yego ugasanga yifitiye irindi rigara ryiwe yarihevye ibi byose rero nibisaba education mugabo mbe nkawe n'umwana muhira baraye ubusa agaca agenda kuvuga ashitse ku ishuri twaraye ubusa baramukubita ku munwa umwana yibaraguza mugabo twebwe umenga turiko igihugu turerekana yuko amakosa ariyo umenga twe ntacyo tubibonamwo ko umenga tureganye mu igihugu cyacu umenga twe ntituriko turagikingira ariko abandi uzurana je naragiye mu gihugu kiraho mbona umuntu ariko arasega igihugu giteye imbere ncambwira abo turi kumwe ntibasha ntingira ndamuhe ntakira telefone muce mumfotora ndiko ndamuha yarirutse umuntu ariko arasega apfuye kubera ko tugiye tumufotore yaciye yiruka no kuvuga n'umuntu avuga ati igihugu canje ntigicafure ko kirimo abasezi hariho abantu inzara iri mu kwica mugabo ntibagenda baravuga ngo turashonje twebwe ni kagatima ngira ngo nyene kukararaza igihugu cyawe bacanye nibaza ko mbere nta nivyo bazi burya ko buri kuracararaza mugabo nkako kukavuze buke abantu batavuga ati heba nawe ugira isoni ntuze urazi kuja kuvuga ngo iwacu ngo murazi ingene hameze ngo iwacu ngo papa na mama bama bariko baragwana